ati ndagarutse muri uwo mwaka karibu kuri ukuri kwa none podcast episode 35. Ukuri kwa none podcast nihone ukuri urumva ngeze kuri episode 35 nihone tuyaga ibintu vya none maze tukaraba iterambere aho ingendo zavyo imbere. Ino munsi tugiye kuyaga ku bantu babiri, Mark Zuckerberg kazina karagoye kanyuma, na Elon Musk. Rero ibintu ngomba ko twoyaga ko n'ibintu mbona aho vyitekererezo shobora kubangira nawe usanga ubifise umva tubihuje niwandike ngaho muri comment hanyuma tubiyageko. Rero ntatinze nge tutangure kino kiganiro. Muganda ndakwibutsa uri mushasha nibagere kugira like, subscribe, share. Hanyuma utari mushasha nungikira mugenzi wawe kugira nabonye nashobore kumenya ukuri aho kuri kubera nta handi nge tutangure kino kiganiro. Rero ubwa mbere na mbere burya ahisi igeze ni ibintu byinshi biriko biraba bihindura abantu, bihindura ivyumviro by'abantu, bihindura ingene abantu bakora ibintu kubera isi iriko irahindurwa n'abandi bantu. Rero abantu babiri mvuga ngo bariko barahindura isi cane naba Mark hamwe na Elon Musk. Mark ni nyene Facebook, ni wene yayifoundinze, ni wene yayitanguje, yayubatse, yayizanye. Urumva Mark Zuckerberg cumenya kare Facebook hariho n'ibindi bintu ariko arakora vyo turabigerako. Hanyuma Elon Musk afise ama business mesh, afise ibintu byinshi ariko arakora ibintu bigenda juru bishobora kugaruka ku isi maze akagomba kuzogenda ku iyindi si itari igisi. Impamvu sinzi mugana arafise n'ibindi bintu ariko arakora, amagare yitwaza, amagare agendera ku muyaga nkuba. Burya amagare yitwaza n'ikintu gitangaje maze uri kuraba n'isimu internet biki vyose ni ibintu bitangaje bikoreshwa n'imiyaga twe tudashobora kubona. Mugani ni kubera iki vyose ni terambere. Harimo n'ibindi bintu akora, Neuralink ni ya heart sector ndavuze, ibintu bijanye n'ubuzima bw'abantu, amagara y'abantu. Ugasanga ariko arakora ivyuma utwuma micro technology kugira afashe abantu badashobora gukora ibintu bimwe nk'umuntu ari disable yamugaye mu bwonko aho yamugaye mu bihimba bimwe byo ku mubiri wiwe uko nuko urumva akamufasha uko. Maze harimo n'andi ma company afise. Mugana abo bantu babiri ikintu je ngomba kutworaba ko ino munsi ni terambere rya technology. Aya masimu turakoresha hariho Apple, Samsung maze n'andi meshi. Urumva babona abantu batandukanye. Mugani bose baza hamwe kubera ukora iyi simu hari usanga atari we nakora internet. Mugani Elon Musk arashobora gukora aho arafise internet kandi agomba yokora n'intuzenya n'isimu. Mugani ivyo ntabirimwo kubera hari abantu bafise amasimu bakora amasimu, ama Apple, ama Samsung for life. Nge tugaruke kubera ngomba ko twojana mwibi vyumviro untahure ndagutahure. Wandike ningaho muri comment hanyuma tubiganire ko hanyuma tunguranirane ubwenge. Rero Elon Musk afise ivyo bintu ariko arakora. Hanyuma Mark Zuckerberg afise Facebook hamwe na WhatsApp. Urumva ndi ibintu birimwe abantu benshi, n'ibintu abantu benshi bakoresha. Ndibaza nta muntu atakoresha WhatsApp ari ngaho muri comment utayikoresha. Rero afise ivyo bintu bihurira ko abantu. Urumva arafise abantu ashobora ku influencinga guhindura ivyiyumviro. Rero tugo turaraba ico arafise WhatsApp na Facebook. Hari ikindi kintu ariko arakora citwa augmented reality aho akora amirori hanyuma yo mirori agashobora kuba arimwo technology nk'iyi simu hanyuma ukabona ibintu biri imbere yawe ukabikoresha ukoresheje ivyumviro vyawe. Urashobora gufyonda ahantu ukafyonda ico kintu kigakundika kubera uri kurakibona. Mugani naje ngacandi yumvira no ico kintu bini ivyumviro mu ntaho. Rero ico kintu
kugira ugifyonde hanyuma kigafyondeka kitari imbere yaho nkuko ndofyondiye isimu bigenda gute bimeze gute ni ibintu je ntashobora gutahura ushobora kubitahura ni wandike ngaho muri comment hanyuma ivyo bintu ariko arabikora hanyuma nkaca subira kuri wa mugabo Elon Musk yatuzaniye internet mu Burundi ivyo vyose ubishize hamwe kaca wimvira ni kubera ko ariko arakora azana internet mu bihugu vyose aho kwisi yose hari impamvu burya sikuzana internet oya gomba abantu bose kwisi nzima kubazo bafise internet uburyo bwo gukoresha internet rero ubwo buryo bwo gukoresha internet ni kubera hari ibintu bariko barakora tuca tugaruka kuri Neuralink bakora microchip kugira eje mu bwonko hanyuma ushobore gukoresha technology ukoresheje ivyumviro mu video ndakoze haraciye ibihe mugani nagiye ndavuga ko ku bintu yagiye arakora ivyo vya Neuralink mugani ingendo ni yindi imwe ni kubera iki bariko barakora ibi bintu kubera iki bagomba ko abantu bose baja mw'iyisi tuvuga ngo ati ya kabiri yo gukoresha internet hanyuma ukaja mu vyumviro vyo gukoresha internet ukibagira iyi si ya mbere turi kumwe iyi si ya mbere ushobora kubona mugenzi wawe mukayaga mubonana kubera ngo burya mwibihe tugeze musanga naho mwamura abantu babiri batatu bane batanu hari usanga mutareko murayaga kandi muri kumwe usanga mwasamariye ku masimu urumva ibihe tugezemwo generation zigenda ziratandukana hari abatakoresha isimu hari abakoresha isimu cyane maze hariho n'abandi bakoresha isimu birenze rero nibone target audience yabo bantu bariko barakora ayo mantuze ayo mirori ushobora gukoresha mu vyumviro aho iyo Neuralink Elon Musk ariko arakora ushobora gushira akantu mu bwenge hanyuma ukakoresha isimu ukoresheje ivyumviro ego yavuze ngo ati nivyo gufasha abantu batishoboye mu buryo bwari bwo bwose kugira nabo nyene bashobore ibintu bisanzwe umuntu ashobora gukora asanzwe uko nuko mugani ibintu vyose vyagiye birabwiye uraraba akahise ibintu vyose ni gufasha military gufasha nko mu gisoda uko nuko mugano ugasanga bije mu bantu basanzwe computer ubwa mbere na mbere bakikora nta muntu yari ayifise mugano ubu twese tugendana rero kurara ivyo bintu uwo mugabo Elon Musk ariko arakora Mark Zuckerberg ariko arakora barafise abantu ku bibuga vyose ingene bahindura isi ni bukebuke gukora igari kugenda electric gukora igari yitwaza ivyo bintu bitangaje ashugomba woyigura ufise amahera kubera n'ikintu uvuga nacenga ngomba kugana mu igare ntashobora gufata ku direction urumva n'ibintu wisangamo ugasanga wabikwirikije mirori ushobora gukoresha uvuga bwa bundi na n'ibintu bishashe bigezweho hinge nanje ndabikwirikira aho ndabijemwo ndabigure nanje nkoresha kwantu kubera uzosanga abantu benshi bakoresha rero technology yego n'iterambere iguma ritera imbere mugani ngomba ko umuntu wari wese ushobora gutahura yuko burya wewe ushobora guhagarara kugira ntuzogume ukwirikira iterambere rya technology aho rigeze hose ngo wisange mu bintu bishobora kukugira nabi mu buzima bwawe bwa spirit bwo muri mpwemu kunuko akarorero basi isimu iyi ni S23 isimu ngoma ndayivuga iyi ni S23 Samsung baramaze kuzana S24 Samsung ibirimo ngaha usanga bitari mu mwiyo bazanye hanyuma hazoza S25 bazohindura ibirimwo aho n'ingene foromye bakabihindura vyose urumva bazoguma bahindura kugeza ryari kubera burya iterambere no kumuhindura mugani ugeza ryari aho wewe uzohagaritsa ryari nkuko ama app bagiye baragira batanguje ama Instagram bashiraho ama Snapchat bashiraho ama Facebook bashiraho ama Twitter ivyo byose byagiye biraza buke wewe wahagaritse je ndahagaritse kuri Instagram nkoresha YouTube nkoresha Twitter nkoresha Instagram mugani kuri Snapchat sindiyo kuri TikTok sindiyo rero ego ni ibintu vy'iterambere urashobora kubijambo kubera usanga uri mu influencer uko nuko mugani ibintu bigenda birahindura ivyumviro vyawe bwenge bwawe
ugasanga ugomba kuba uri mu bintu bigezweho biza biraza wewe uzohagaritse ryari? Kubera iterambere ndibaza twese turamaze gutahura yuko iterambere ntizokwigera rihagarara mu bintu vya technology oya, rizoguma riduga mpaka babigire simplify, babishire mu buryo bworoheye umuntu uwo ari we wese. Ni hahandi bazozana ibintu uvuga ngo ati nge tubishire mu bwenge, kubera n'ubundi n'ivyumviro ugiye ngaho umengo ugiye ku yindi si ya kabiri. Hari akantu ushobora gufyonda mu vyumviro vyawe hanyuma ukagenda mu yindi si ya kabiri, usanga bimeze gute? Usanga abantu bo vyakira gute? Urumva umuntu kubera yagiye arakira ikintu cose kize gishasha azovyisangamo. Ni ibintu vyiza vya technology, mugani rimwe na rimwe nitwiyumvire long term, twiyumvire ibintu bizoba mu bihe biri imbere twe tudashobora gutahura, naho bitazotubako twebwe, mugani ukavyigisha ukabitahuza abana bawe yuko burya ibintu n'ibi birashobora kukononera ubuzima, birashobora guhindura ukunuku ugasanga umeze ukunuku. Ego ubuzima nyene usanga bugoye rimwe na rimwe, niko umuntu araraba iyo buriko buraja hariho hose. Nico gituma ndiko ndavuga ko aba bagabo babiri kubera ivyo bariko barakora agomba kugenda ku yindi si. Kubera iki? Iyi si ko mbona imeze neza, ni kubera iki tutoyubaka iyi si hanyuma tugume ngaho? Ego n'ubumenyi bw'abantu mugani kubera iki? Nivyo bintu vya Neuralink, ego nivyo gufasha abantu mugani bizohinduka, tugushire ako ka microchip mu bwenge hanyuma ushobora gukoresha isimu yawe ukoresheje ivyumviro. Mark Zuckerberg nawe nyene afise ayo mirror ushobora kwambara uko nuko. Rero ibintu iyo biriko biraje umuntu niko zarabiraba kuri kwa none kwa ruku niko bagire yuko imbeho igomba kuza. Rero wibera mu bihugu vya mbere urashobora kugura agapira kagususuruza ataraka nta kandi, kubera iwacu ni wacu. Rero ugomba kugira ishima, ufise ishimo ryo kuba umurundi, genda ngaho hasi muri description ukagure, kubera umurundi afise ishimo araryerekana. Ivideo yari igusa ndagomba ko wovanamwo aya majambo abiri yuko iterambere burya rihagarika. Mugana yose amajambo abiri, iterambere rihagarara he au rihagaritsa he? Kubera ibintu bishasha niyo vyaza biraza uzoza urabikwirikirana. Kijya kije ndiyo uzohagaritsa ryari? Ni gutahura cura ukamenya cura hanyuma ukakwirikira ivyo ushaka, kubera nta muntu azobiguforcinga. Niyo babiguforcinga tuzoba twageze kw'isi itandukanye niyo tumenya ubu. Akavideo karaka tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace.